Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Nshuti bakunzi b'inyigisho za Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nsengiyumva Nestor i Bujumbura. Nagomba ngo dusangire amajambo y'Imana twishimikije amajambo dusanga mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 17 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 24. Avuga ngo, hanyuma y'ivyo umwana w'uwo mugore nyene urugo aragwara, ingwara yiwe irakomera, araremba gushitsa hatagihumeka. Nyina abarira Eliya ati, twapfuye ikiga muntu w'Imana, waje iwanje kwibukiriza ibyaha byanje no kunyicishiriza umwana? Eliya aramubarira ati, mpuwo mwana wawe. Nuko amumukura mu gikiriza, aramuterura, amwurirana mu cumba co hejuru mu igorofa aho arara, amurambika ku buriri bwiwe. Araheza atakambira Uhoraho, atewe Uhoraho Mana yanje, mbega uwo mupfakazi yampaye indaro, umuteje ibyago ngo umwicire umwana? Maze yubarara kuri uwo mwana inshuro 3, atakambira Uhoraho ati, wewe Uhoraho Mana yanje, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana umugarukemwo. Nuko Uhoraho yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumugarukamwo, arahembuka. Maze Eliya yakira uwo mwana, aramwururukana amukuye muri ca cumba co hejuru mu igorofa, aramwinjirana amuha nyina. Eliya aramubarira ati, umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abarira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari iry'ukuri. Haleluya. Bene data bakundwa, dufise Imana ikora ibitangaza. Iryo jambo niryo jambo nyamukuru ngomba ko tuganira. Imana yacu dusabye ni Imana ikora ibitangaza. Imana yo mu ijuru irakora ibitangaza. Uyu Eliya avugwa hano numuvugishwa n'Imana yabayeho kera, kandi yabayeho mu gihe umwami yitwa Ahabu ariwe yaganza mu Bisirayeli. Usomye muri iki gice ca 17 ugahera ku murongo wa mbere, uzobona canke urashobora kubona ingene Eliya yubahutse akabwira Ahabu, ababajwe nuko Ahabu yakwegeye abantu mu bigirwamana afatanije n'umugore wiwe Yezebeli, abantu bakava ku Mana yo mu ijuru bagasenga ibigirwamana. Kandi Eliya abitegetswe n'Imana agenda abwira Ahabu yuko atamvura izosubira kugwa mu gihugu, canke ngurume canke ikime gitonde ku byatsi, atari Eliya wenyene ubwiwe asubiriye kubivuga. Kandi bica biba gutyo.
nico naco ni igitangaza kubona umuntu ashobora kuvuga ngo iki ntikizoba, nk'aho umenga ategeka ikirere, nk'aho umenga arategeka ijuru, hanyuma ibintu bikaba nk'uko nyene yabivuze. Igitangaza mu bisanzwe ni iki? Igitangaza ni ikintu gikoreka mu buryo bw'indengakamere, noneho umuntu uwo ari we wese akaba yoshobora kuvuga ati by'ukuri iki kintu gikozwe n'Imana. Igitangaza Imana irashobora kucikorera ubwayo canke igakoresha umuntu. Hano rero Imana yakoresheje Eliya, igitangaza kirakoreka, ibivuzwe n'umuntu biraba, ijuru Bibiliya ivuga ngo rimare imyaka 3 ritarekuye imvura. Ariko kandi ico gihe nyene Eliya abarira umwami Ahabu ko atamvura izosubira kugwa, kuko Imana yabona ko Eliya bashobora kumwica, ikimuhungisha imurangira ahantu aja kwinyegeza kw'iriba. Kandi ikindi gitangaza tubona, Imana yamuhungishirije mu buseruko bwa Yorodani ku mugezi witwa Keriti, hanyuma Imana ikaziratuma ibikona kumugaburirirayo, bikaza bimuzaniye umutsima n'inyama, akarya agacanywa amazi yo kuri uwo mugezi. Imana ishobora gukora ibitangaza canke igitangaza ivyikoreye nyene ubwayo. Imana ishobora gukora igitangaza canke ibitangaza ikoresheje umuntu, kandi Imana ishobora gukoresha n'ikindi caremwe ico ari cyo cose, kuko ni Imana ishobora byose. Cyari igitangaza rero kubona ibikona vyama bizanira ibyo kurya Eliya. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubarira ngo igihe kiragera wa mugezi urakama, Imana imubwira kuja ahitwa Zarefati. Ashitse ku irembo ry'ico gisagara abona umuntu w'umupfakazi ngo ariko aratoragura udukwi, aramubarira ati ntabaza utuzi two kunywa. Wa mupfakazi aramurahira, akigiye kuzana amazi, Eliya aramubarira ati ariko kandi ukazana amazi yonyene araza kunjya mu nda kuko ndashonje, uraza kuraba n'utwunzanira ntamira. Wa mupfakazi rero mbere arahira ngo guhoraho ko atakintu na kimwe asigaranye ataragafu ko kurushi n'uturanguzwa tw'amavuta ya elayo. Ibyo uzobisoma muri iki gice nyene cya 17 uhereye ku murongo w'8. Noneho rero aravuga ngo ubu ndiko ntoragura udukwi 2 nicumbira ku gatsima tukarye twe n'umwana wanje hanyuma dupfe. Ariko Eliya aramorera ati Imana ivuze ngo ako gaseke ntikazokwigera gaheramwo ifu, nako karabo canke ako kavya ntikazoheramwo amavuta, mu gihe wobanza ukancumbira ko gatoya ukanzanira nkarya. Uwo mupfakazi agira ukwizera, aragenda bikora uko nyene Eliya bivuze. Usomye ku murongo wa 15 bavuga ngo nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze, kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babijya igihe kirekire. Kare yavuga ngo nibe n'umwana wiwe, mugabo amaze kubona ko ibyo yizeye bibaye, aca ahubwo yegeranya n'umuryango wiwe wose abashira mu rugo iwe, babijya igihe kirekire, mu gihe abandi bantu bari mu gihe c'inzara. Wa mwana rero, wa mwana wa mupfakazi, Bibiliya rero tubariye hano ngo agera igihe aragwara, kandi ngo iyo ngwara yiwe yewe igenda irushiriza kuba iyikomeye. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubarira ngo arateba arahwera. Amaze gupfa, wa mupfakazi agenda abwira Eliya ati ndabona wewe waje kwibukiriza ibyaha byanje gusa no kunyicishiriza uyu mwana. Eliya ababazwa n'ibibaye, aca amwaka wa mwana amurirana mu cumba yararamo cyo hejuru mu igorofa. Ijambo ry'Imana ryatubariye ngo aca agenda atakambira Imana ati nukuri
mana yanje uyu muntu yampaye indaro, uyu mupfakazi ntiwoca umwicira umwana. Byumvikana ko yari kubwira Imana nk'aho umengo ni Imana imwishe. Byumvikana ngo Imana itemeye ko apfa ntiyopfa. Noneho rero Eliya ngo amwubarara ko gatatu atakambira Imana ati ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumugarukemwo. Imana ikora igitangaza, wa mwana ubugingo bumugarukamwo, arongera aba muzima. Eliya aca musubiza nyina ari muzima. Haleluya. Dufise rero Imana ikora ibitangaza. Muri iki gihe ca Eliya umwana arazuka yari yapfuye, kuko Imana ikoze igitangaza aba muzima. Nagomba kukuremesha mwene data, igitangaza canke ibitangaza n'ubu Imana iracabikora, mugabo ibikorera abizeye. Igitangaza ntigishoboka ku muntu atizeye. Nagomba nkubarire kandi ngo iyo Mana ya Eliya, usomye mu cete candikiwe Abaheburayo mu gice ca 13 ku murongo w'8 havuga ngo Yesu Kristo ko yarari ejo n'uwo munsi niko akiri kandi niko azokwama ibihe bidashira. Kristo Yesu ni Imana imwe mu butatu. Iya Mana rero yo mu gihe ca Eliya yakora ibitangaza iracari ya yindi. Ico bisaba gusa kuri twe nawe nuko tugira ukwizera, natwe tukakira igitangaza cacu canke ibitangaza vyacu. Ariko bidusaba kugira ukwizera kandi tukaba abashimwa mu nyonga z'iyo Mana. Eliya yakoreshejwe ibitangaza kuko Imana yamushima, kuko Imana yamwemera. Natwe nitwakira Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, Imana ikatwemera kandi tukaca tugira n'ukwizera, natwe ubwacu tuzokwakira ibitangaza by'Imana. Imana ibahe umugisha mwese abumvise aya majambo y'Imana. Dusenge. Mana yo mu ijuru, ndazi kukiri wa wundi ukora ibitangaza. Ndasabye rero ngo na nuno munsi umuntu wese Mana ariko yumviriza izi nyigisho za Saveur Divine kandi akaba afise ukwizera kandi ukaba umwemera, umukorere ibitangaza kugira ngo umunezero wewe wuzuzwe, nawe ashobore kuvuga nka wa mupfakazi ngo ni iby'ukuri koko ijambo ry'Imana rivugwa ni iry'ukuri. Mbisabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.